Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Aka ni kakanya keza gukurikirana emission yanyu ya Look Sport mushikirizwa na Look Media. Ni jewe ngurirwa Darlin ndi kumwe na mugenzanje Loris, reka tumuramutse. Kandi ndaparamutse Mbega reka ndamutse n'abakunzi ba Look Sport, ndabutse n'abakunzi muri rusange ba Look Media, tubahe ikaze mu kiganiro cya Look Sport yo kuri uno munsi wa mbere. Ni ikiganiro cya Look Sport musanzwe mushikirizwa ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatanu. Uno munsi tukaba twashimye kurabira hamwe ku bikombe caraye gitwawe ca Premier League na Aigle Noir. Ni 50 millions baha equipe isanzwe twara igikombe ca FFB mu Burundi cyo muri Première Division. Besa ayo mahera yoba kwiye kuri equipe dusanzwe tubona yuko bimara amahiganwa menshi canke ibimaze imisi myinshi kiritegurira iryo higanwa. Reka tubirabire hamwe. Loris, ubona gute yuko 50 millions kuri equipe ibikinyamajuru ashika kuri 30 hani iwacu mu Burundi na burya dusanzwe tuzi yuko ama equipe ashyamwe uburyo bwinshi yaba mu entraînement, haba mu guhemba aba joueurs, haba no ma préparatif agiye atandukanye. Est-ce que izo 50 millions uwo bivuga kwiki? Naza ko ni ubwa mbere na mbere twanza gukeza umugwa Aigle Noir champion 2024-2025 muri Premier League. Igikombe baruka gutwara mu mwaka wa 2019 nako imyaka igera kuri 6 yarirangiye no mu Aigle Noir utaje kuba ushobora gutwara Premier League. Naza ko bwa mbere ni kubanza kubakeza uno mugwi wo mu ntara y'Amakamba usanzwe wakira kuri Nkurunziza Principal Complex Stadium ari naho batwariye igikombe. Mbere baje gutsinda mu Rwarukinzo zana ko batwaye igikombe neza cyane. Nibaza ko ikijyanye n'uburyo ni umugwano mu Burundi usanzwe uhabwa amafaranga angana miliyoni 50. Aho nyayo ni mashasha no mwaka wa kwemereka ko byigeze ko bahabwa miliyoni 7 biraduga ku miliyoni 25 biraduga ku miliyoni 35 uno musturi ku miliyoni 50 baza ko ona ko biratanga ikizere ko bukiye nimwe bavuga ngo bukiye ngo rugendo. Ariko uravye ubunye urabona yuko ama equipe menshi asanzwe ashyamwe uburyo bwinshi hatwobwa nka Flambeau du Centre equipe ishobora kuba yubakiwe nko ku miliyoni 300 arenga ukacuraba yuko ubunye basigaye baniyumvira kuja kuzana abakinyi bavuye mu bihugu hirya no hino cyane cyane biduha n'imbibe bakabazana kandi tukaba tuzi yuko nabo nyene baza bashaka amahera menshi. Est-ce que 50 millions muri aka kanya c'est vrai baradugije, ariko ni 50 millions kuri jewe mbona umenga nizoba zishimishije naho badugije. Reka dufatire akaroro mu mwaka uheze umwaka muri Premier League mugwa Vitaro ni watahukanye Premier League mu mwaka uheze 2023-2024. Muvuga uwo mwaka ndibuka ko igihe phase ari yari iheze baje gutangwa phase retour. Ndibuka ko mugwa Vitaro yagije conference de presse yo kwashikiriza ingene wateguye phase retour n'ibindi. Ndibuka ko bavuze ko gutegura phase retour gusa byaje ko batwara miliyoni 100. Ariko kandi jogi n'umugwi wa Vitaro rukomeye wari wagize phase yari nziza twovuga ati peut-être nta bintu byinshi cyane bongereje ko barabona ati turafise avance par rapport y'indi migwi. Twimvire iyindi migwi ariko yavuga ati reka dugwanire igikombe tuze gushaka gutwara kino gikombe ca Premier League. Gusanga bo baciye bashiramo amafaranga menshi. Tubona ko imigwi Aigle Noir iravana mu Burundi phase retour ikagenda kuyitegura mu gihugu ca Tanzania canke ahandi. Ubona ko n'amafaranga n'uburyo bwinshi cyane. Uno musete twovuga ko 50 millions n'amafaranga make gose. Turavye muri equipe 50 millions muri saison umukinyi umwe arashobora gukoresha amafaranga arenga 50 millions. Avantage iri ku mugwi Aigle Noir ni yayo. Muri Aigle Noir yatandukanye n'indi migwi mu Burundi. Kuko ugiye kuraba effectif uno musi umugwi Aigle Noir ufise. Effectif afise muri Aigle Noir abakinyi benshi ni produit pire za Aigle Noir Academy. N'abakinyi bakuriye muri Aigle Noir n'abakinyi bagiye mu mashuri Aigle Noir mu ntara y'Urugi bafise amashuri menshi bafise ama category menshi abana bakiri bato benshi. Abakinyi benshi muri Aigle Noir musi ndaza ko harimo abakinyi bashika kuri 5 canke 6 bakuriye imakamba mu ntara y'Amakamba nyene. Ndaza ko mu bintu bitwara amahera cyane imigwi no mu Burundi ni ikintu cya recruitment. Kuko umukinyi muri recruitment twara amahera menshi. Mbega no ari kuri investissement mu recruitment muzi. Naho utari kuri investissement mu recruitment ariko umukinyi preparation bujyanye kuva akiri muri minime kuduga gushika ahanye tumubona akina muri Première Division navyo nyene bitwara amafaranga menshi n'amafaranga uri kuri investissement mu mukinyi kugira nawe azotanga umusaruro muri kazoza. Ni ibintu vyibonekeza kuko namaze kuvuga miliyoni 50 ku mukinyi umwe wenyene saison ihera yayengeje. Kuko ni ibintu vyibonekeza kuko uri kora umukinyi uramuhemba ku kwezi uramuha ama prime de match uba wamuhaye recruitment mu kumuzana muri club yawe
hariho amafre yandi umurira ukona amalokale ivyo bigenda biba ama preparation physique uno musi imiliyoni 50 n'amafaranga make cyane turiko turagiranya n'amafaranga ahabwa ama equipe hano mu gihugu mbere n'ama consequences aribonekeza haraheze igihe imyaka 3 4 5 6 mbere abakinyi ba hano mu Burundi uno musi umukinyi arabaye meilleur buteur zirakwiye ntazo bari muri regional yego ntazo bari muri Bumamuru twabibonye ku bakinyi benshi muri Bumamuru ba Kanyanga batwaye championnat Kanyanga ba meilleur buteur abaragiye abitwa ba Haruna Majari yabaye meilleur joueur wa championnat abaragiye ubu yahora muri Rukinzo umwaka kweza abaye meilleur buteur uno musi nakira no mu Burundi numva ngo bose baza baragiye iyo ni consequence ya mbere itumwa nuko amafaranga si menshi ubona yuko FFP ubonye ari pepite y'ama championnat ariko arabera tutoto muri ES ni pepiniere no musi yo mu Rwanda uno musi Primus League turi pepiniere yo mu Rwanda turi pepiniere yo muri Tanzania turi pepiniere yo muri Kenya numva ngo akarema keza ni hamwe muri Ramasia muri Espagne avuga ati uwo mukinyi yadu yakwize 19 arasumbya abandi muri Ramasia reka tumuduze tumuzane muri Barca A nico kimwe no muri equipe nationale mu Burundi muri championnat national mantu ngo umukinyi arakina championnat neza akamera joueur akamera bite championnat kurikira ntazo ari ngaha kandi birumvikana kuko abagiye aha mu Rwanda no munsi muri Rwanda Premier League imigwi nka PL imigwi nka Police Rayon Sport bari amezi yo guhemba umukinyi 2000 kwezi ndibuka hari gihe harezi imisi mike twigeze gukora interview witwa Sahabu Paris umumenyereza mu Rwanda turamubaza ati none nk'amafaranga umukinyi w'umurundi ahembwa eske yashobora kumutunga yatubwiye ati hano mu Burundi umukinyi ahembwa menshi ariko yemwe amafaranga mu majana atanje amarundi ku kwezi 500,000 uwo ni umustar muri equipe nationale 500,000 azogufasha iki uri umujeur professionnel uri kwagana mu Rwanda baguhemba dufate bagumemba $1,000 numva ko ni difference nini cyane gose kuba ni consequence ni nyinshi ni aho tuvuga mu Rwanda dufatire ukarura mu gihugu bwo kibanyi cya Tanzania uno musi equipe ya mbere itwaye championnat NBC Premier League umugwi urahabwa amafaranga ari equivalent $250,000 kuri equipe iba yatwaye championnat kandi ubona yuko n'andi ma equipe agenda kurikirana nayo nyene agenda no mu bushirika bote bwo equipe 17 zikina championnat equipe ya mbere iraronka equipe ya mbere ya nyuma ikaronka numva ngo no musi nimba Simba ari twaye kombe iraronka $250,000 equipe ya nyuma itegerezwa kuronka amafaranga ari equivalent 10 million y'amashiringi ubona yuko ari ibintu bica bituzana nivo menshi cyane numva ngo equipe baratorana equipe numva ngo equipe yagize fair play gusubizini ikaronka 20 million y'amashiringi ara ko niba na prix menshi cyane rero uno musi mu Burundi uko tubona niza birafata umwanya uko ndibuka ko hari muri 2017 cyangwa 2010 ndibuka ko equipe yaronka 7 million y'amafaranga y'amarundi itwaye championnat Primus League kuma ko amafaranga yateye bo ahandi baraduga baje kuri 15 million baraduga baje kuri 25 million baraja kuri 35 million uno musi bari kuri 50 nibaze ko bizoza biraduga nyene ariko tuzoshikiye $250,000 ibyo bintu consequence ya mbere ibikomeye ya mbere kandi ibonekeza nuko bica via Fabrice zamba equipe nationale y'abaruko antuka ivyo uriko urabivuga tutarashika ngaho ntubona yuko ivyo wonye bica vya Fabrice bice bibera intambamyo y'ama equipe ariko arategura Champions League muri Afrika cyangwa gutegura ama championnat yandi agenda atandukanye nico gituma no musi tatanduko turashika kuko no musi equipe nibaza ko niye Grenouille yatwaye igikombe ino musi baje gukina CAF Champions League turindira izotwara Coupe du President izoja gukina CAF Confederations Cup nubango utwaye abaruko abakinyi twakinije champion nta hantu namushobora gushika kuko ndebuka ko uwitwa Reverend kuri asanzwe arongo mu Grenouille yamaze kumenyesha ko abakinyi ndwi bategezwa kuza kuranforsa umugwi Grenouille kugira ngo bategure CAF Champions League ubona ko Grenouille ari equipe isanzwe ifise structure ikomeye kandi ifise n'abantu bayifasha cyane gose duvuze n'umukinyi ihoramwo isusu ndayishimiye yari yashoboye guterera muri uwo mwaka wa saison akafasha mu myambaro apare dufate apare zo 50,000 baje ko baronka handi mapri baronse ni nk'agashimwe bahawe na Fondation Park Burundi baba ati turabashimiye ku kuntu umva ni abakinyi bakujije benshi n'abakinyi bakujije na Fondation Park kuko ya academy Grenouille yose akurikiranwa na Fondation Park Burundi nje bati tutore 50,000 limitere irashira ko $5,000,000 kuko ni imwe mu ba sponsor officiel mu Grenouille anako mu Grenouille naza ko uri kuri niveau yindi migano mu Burundi tariko cyane ubona ko bice bifasha na nyene muri preparation igenda ifasha ubona ko n'abakinyi bava muri Grenouille ari abakinyi baserukira igihugu cyane kandi bakunda no gushika kure cyane gose
ego mbese wotubwira kungene vyoba vyifashe ku bandi bashampiyona ibikombe baba batwara eske vyoba bivana gute? neza ko nko mu gihugu cy'u Rwanda usanga prix baronka umushampion mu gihugu cy'u Rwanda araronka prix iri equivalent ya 75 dollars. Numva ko n'amafaranga menshi cyane tuko turageranya hano mu Burundi. Ivyo bimbo biribonekeza nubwo tukwirigura bw'umuntu ngo prix ni uravye nyene free y'abakinyi bava mu Burundi baje mu Rwanda. Kubu nibaza ko equipe mu Rwanda abakinyi b'Abarundi bakinayo ni benshi rwose benshi cyane bakina bavana mu Burundi baje mu Rwanda. Uravye muri Tanzania hoho ni kundi nibaza ko iyi championnat muri Tanzania iri muri top 3 canke top 5 iri kure top 5 y'amashampiyona ku rwego rwa Afrika novuga yuko ari ya mbere muri East Africa muri aka kanya. Muri East Africa ni iri doruwe iri meilleur cyane gose ubona yuko n'abandi bakinyi bashobora kuva muri biriya bihugu by'abarabu bagahurumbira kuza gukina muri Tanzania. Ego ni muri Kenya n'amafaranga menshi cyane ni hose mu Rwanda mu Uganda mu Burundi twacyayimba ariko nico navuze turavye nyene twaduze va 2017 kushika no munsi twizera ko FFB n'amasponsor officiel za Primus canke abandi bazoza bariyongera twibaze ko kandi twizere ko ikintu cyane cyo tuma championnat yacu igarukana akanovera ari uko boduza ubushimwe buriko burahabwa n'abandi kuko ugiye kuraba nko ku ma titre individuel meilleur buteur wa championnat ahabwa miliyoni, meilleur joueur wa championnat ahabwa miliyoni y'amarundi, meilleur gardien ama trophée individuel ni emili umva ko n'amafaranga makeya cyane uravye n'inguvu aba yashizemo umukinyi kugira ashoye gushika ku vyo yashitse ko muri uwo mwaka. Reka dushimire mwebwe mwariko muradukurikirana, dushimire na Loris mugenzaje twari twifatanije, tubifurize kugira umunsi mwiza naho utaha.